Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umutekano wongeye guhungabana mu gihugu cose c'u Burundi. Abarundi batari bake bakaba ariko baranyuruzwa umunsi ku munsi kandi ntibasubire kuboneka, benshi bagatorwa ari ibiziga. Ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba. Abarundi batari bake bavuga ko iyi leta yiyita leta mvyeyi rwose yari ikwiye gusezererwa, kuko ibiriko biraba ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye birasa n'ibyaye biriko biraba mu mpera z'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Benshi bakavuga ko byanze bikunze iki gihugu c'u Burundi gikeneye indongozi nshasha ziza gukorera abene gihugu, zitaje kugumya gusesa amaraso y'abene Burundi. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu iperereza ry'u Burundi ndetse n'ibikorwa bigayitse biriko birakorwa n'inzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi. Turaza no kubabwira ko Perezida wa Tanzania yahaye impano itangaje Perezida Evariste Ndayishimiye. Bamwe n'abandi bakaba bagize ico bavuga, mu gihe amakuru ahari avuga ko Tanzania irimo bari gusaba ko Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi apfungurwa, kuko Tanzania irasanze ikorana urudandazwa rukomeye cyane na Generali Arengiyome Bunyoni. Hakaba hari n'amakuru avuga ko bamwe mu bategetsi ba Tanzania harimo na Perezida bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi apfungurwe. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Saya gusa n'andi makuru menshi ahambaye cane twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Weco usabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico usabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatanu 2024, Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yarungikiye ingabire idasanzwe Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Inyoni zibiri bita mu gifaransa pawani. Izo nyoni zazanywe n'intumwa zidasanzwe za Perezida Suluhu. Kuva ubwo abarundi batari bake barabazanya insiguro y'iyo ngabire. Ku rubuga rw'ibiro by'umukuru w'igihugu bati ni ikimenyetso c'ubushuti bukomeye. Benshi bagize bati ingabire dukeneye ni igitoro, agasukari, amafaranga mva makungu, inyoni tutazi sizo ziduhe hanze kandi ntago arizo dukeneye. Abandi batwenza bati hapfunzwe Bunyoni umugenzi wa Tanzania, none Ndayishimiye arungikiwe ikinyoni babana. Birazwi ko bamwe mu bategetsi ba Tanzania bari mu basaba irekurwa rya Generali Bunyoni. Hari n'uwabajije ati ko Mbayahaga yari yatwigishije ikinyoni cy'Tanzania bita igipyoti, ubwo sico baturungikiye? Abazi neza ikirundi mudufashe izina ry'iyo nyoni mu kirundi kugira ngo tumenye ibyo ari byo. Ariko benshi mu barundi bemeje ko atari inyoni bakeneye, ahubwo ko icyo bakeneye ari igitoro, agasukari, amafaranga mu makungu. Rwose ibyo atari byo bakeneye, kandi benshi bakanemeza ko byanze bikunze ibi bintu byaba birimwo amagendegende, kuko biraboneka neza ko abategetsi ba Tanzania bakunze gukoresha iby'amagendegende. Benshi bakemeza ko bagira ngo bashyire ku ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo umugenzi wabo Generali Arengiyome Bunyoni apfungurwe, kuko abategetsi ba Tanzania bari mu bari gusaba bikomeye ko Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere apfungurwa ku buryo bwihuse.
Tuvuye kuri iyo nkuru irebana n'ingabire yahawe Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko akaba ari ingabire yavugishije benshi. Amakuru yacu tabandanirize kuri ano makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho mu mihingo yose y'igihugu ariko aranyuruzwa abarundi batari bake, kandi bikaboneka ko abenshi banyuruzwa bahita bagandagurwa ako kanya. Benshi bakemeza ko abatwara igihugu cy'u Burundi bafise mu biganza byabo amaraso y'abarundi batari bake. Baratabariza uwabo Eric Dusengimana yaraye afatiwe kuri sitasiyo Karama. Eric Dusengimana ni umugabo w'imyaka 27 amaze igihe gito ashinze urugo rwiwe. Eric avuka ku Musaga mu gisagara ca Bujumbura, akuriye mu Gihosha imbere yuko umuryango wiwe wimukira mu Karama. Aho mu Karama ni naho yashinze urugo rwiwe. Eric yarangije amashuri yisumbuye yikorera uturaka twiwe. Mu bijanye na politike, Eric Dusengimana ari mu rwaruka rwahisemwo kwinjira mu mubonerakure za CNDD-FDD mu ntumbero yo gukingira ubuzima bwarwo. Ejo haheze ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatanu 2024 mu gatondo, Eric Dusengimana yajanye imodoka y'umugenzi gutondera igitoro kuri sitasiyo Karama. Aho niho isaha 2 z'igitondo abakozi b'iperereza bamusanze baramufata. Abamufashe bari muri community Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo bitabona, ifise imparati da 3986A. Abamufashe bamwe bari bambaye imyambaro y'igipolisi, abandi isanzwe. Abamufashe babanje kumwaka ibiranga imodoka yari aje kunywesha be ni mu rufunguruzo rwayo barabifata. Bace bamukura muri iyo modoka bamwijiza mu yabo. Baramujanye ya modoka Eric yari yazanye bayisiga aho kuri sitasiyo Karama. Icyatangaje abantu n'ingene babiri mu baje gufata Eric Dusengimana baciye burira ipikipiki yari ngaho plaque EIA 5434 nabo bakurikira ya modoka yajanye Eric. Twamenye nyine iyo pikipiki bagendeyeko. Haciye akanya abakozi ba sitasiyo Karama barahamagaye nyine ya modoka Eric yari azazanye, araza aratora imodoka yiwe. Ntawe uzi ko yoba yari ifise imfunguruzo zibiri z'imodoka yiwe. Kuva ubwo abajyango ba Eric Dusengimana bari mu byambo, ntibazi ico uwabo azira niyo yajanywe. Mwijoro ryaheze bararonse agakuru ko Eric Dusengimana yoba apfungiwe mu iperereza hafi ya Cathedrale Regina Mundi, ariko amakuru amwe namwe nayo aremeza ko ashobora kuba yahise anagandagurwa ku buryo bworoshe. Muri iyi minsi abantu benshi cyane bariko barafatwa, bimeze nk'uko byari byifashe mu myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Ibyo nibyo Perezida Ndayishimiye yavuga ko aje gukosora, aho yavuga ko azanye leta mbyeyi. Iki kivugo cisa n'icamaze kwibagira. Abantu bikezwe ko ibyaha birasanzwe ko bakurikiranwa. Ikitari cyiza n'uburyo bafatwamwo nk'abanyurujwe. Amategeko avuga ko abantu bafatwa ntakurikizwe, ari nabyo bivamwo ko bamwe baca babubwa irengero, abandi bagahita bagandagurwa ako kanya bakimara gufatwa. Akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi bariko baratabaza Perezida Evariste Ndayishimiye ko yatabara abarundi canke se agatanga imihoho. Hari umugabo yitwa Diomede Bankunguka ahejeje kunyuruzwa mu Karama. Mu kanya gaheze isaha 5:45 z'ijoro, umuryango wa Diomede Bankunguka aba mu Karama mu raruko bw'isagara ca Bujumbura mwumvise abantu badodora n'ingufu nyinshi. Bagiye kuraba basanga abapolisi bamaze gusimba uruzitiro. Bageze mu rugo, abapolisi bari bambaye impuzu z'igipolisi kigendanira inzego apayi, barongowe n'umugabo mugufi abyibushe yambaye impuzu za siporo benshi bita training. Bano abapolisi bategeretse umunarugo kuryama hasi yubitse inda, arabangira nabo baca bihutira kwinjira mu nzu bafoye inkoho. Mu kanya gato basatse inzu basanga serugo mu cumba iyo aryamye, bamukuraho yo bagenda bamujanye bamukubita ibiti byinshi. Abapolisi bongeye kubagenda batwaye amatelefoni yose batoye muri iyo nzu kugira abaryango ba Diomede Bankunguka ntibatabaze. Abaryango babajije iyo abapolisi bajanye serugo bishuwe ngo muraja kubariza mu iperereza. Abaryango babajije impamvu uwabo afatwa ayo masaha atanyishu bahawe. Abegereye uwo muryango bavuga ko kuva ku murango abo bapolisi bari bagumye banyuranyurangiranwa muri iyo quartier, bakaboneka baguma bahamagara ku matelefoni.
Diomede Bankunguka bamutwaye mu modoka kamionete double cabine yera ifise ibiyo bitabona. Diomede Bankunguka ni umuntu yikorera ibyiwe, akora cane mu byo gutanga amatafari yo kubaka amazu. Ntaboneka cane mu bya politiki, ariko azwi nk'umunywanyi wa CNDD-FDD. Guhagarika umuntu isaha 6 z'ijoro biratera amakenga muri kino gihe. Ibyo kunyuruza abantu byasubiye kwimonogoza. Turasabye ko ubuzima bwa Diomede Bankunguka bwokingirwa, nimba hari ico yagirizwa ajanwe imbere y'ubutungane yisigure. Wiketswe ko ashobora kuba yari arongoye ico gitero ku rugo rwa Diomede Bankunguka ni Elifaze Niyongabo, arongoye perereza mu gisagara ca Bujumbura. Ibi byose bikaba byerekana ikibi kiriko kirakorwa ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'amakosa akomeye cane ariko araba. Benshi bakemeza ko igihugu c'u Burundi cyahindutse akaburi. Urinze ujanwa nuko haba hari icyo wikekwa, ariko nanone barakwiye kuza bakerekana umutahe wo kugufata kandi bakaza mu masaha y'akazi. Ariko Mana wamenye ijuru n'isi, wokwibutse abana bawe, ureke kwibagira abo watangiye icungu. Turengere udutabare tugukurikire, kuko tugiye kumarwa na CNDD-FDD. Abantu batesha umutwe n'ubuzima busigaye buzimbye muri iyi minsi, bace bagera bateshe umutwe n'umutekano muke wo kunyuruza abantu. Birateye agahinda. Imana itabare Uburundi ahisi igeze. Abantu tugwana no kurondera ibyo byo kuronderana nabyo ni ihatari kandi birateye ubwoba. Abandi baza barahamutse nkaho n'abicanyi bari guca batabaza ababanyi, nabo bagafashwa baduka bagafata izo nkozi z'ibibi ziriko ziratunyuririza bene Burundi. Saa 5 z'ijoro ukaja gusaka umuntu nk'imbwa, ubushaka kumuzimanganiriza ubuzima. Nta ciza umuronderako. Baratumara abo bagabo, kandi aho dimashi igeze uzobona n'uwirirwa arica aranyuruza abandi, aja gusenga Imana kandi yirirwa aramara intama zayo. Ariko icyo mbona nuko igihugu c'u Burundi cyamaze kugwa mu kaga gakomeye cyane, kandi ndabona ko ibi bintu bidashobora kwijana, uretse ko abarundi bagomba gufatana mu nda bagatabara igihugu. Erega ubu mu Burundi ufitanye amatati n'umuntu bakabisa ngo uzinanye n'umukozi w'iperereza, uwo muntu umukoza ico ushaka. Yaba uwo mukora akazi kamwe ubona gutwara abakiriya, yaba ugufitiye idene uhamagara umukozi w'iperereza. Wamuhejeje bambwira ikizigenza ko washaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ntaco arenzako. Uyu usanga ari wo yatwara abakiriya muri ako kazi kiwe. Ico bikoze birababaje, ngira ngo nico gituma igihugu kigumana umuvumo kikabura ibyo isi yose ifise. Birababaje rwose kandi birateye ubwoba. None mubona wamurwa CNDH wobura kumanuka hasi gute ukava kuri stati A uca usubira hasi kubera ibiba bigayitse? Ico nzi unyuruje umuntu Imana iba ikubona, kandi finale bizagenda nabi. Ico saba Imana nuko yotikiza Uburundi bwose ikarema bushasha, kuko ntaco tubumariye. Ubukene, ubwicanyi byose Burundi. Mana tabara Uburundi n'abarundi, kuko birateye ubwoba. Nirikwa nkorera mfise umutahe wo guhagarika, ariko mwebwe icyo bikoze cyose iyi leta ya CNDD ntaco ishobora kutumarira, ahubwo ni leta y'abicanyi. Ngo yari umunywanyi wa CNDD-FDD ko yatwawe n'abambaye umwambaro w'igipolisi ca CNDD, nibaza ko ataco bitwaye. Ariko numva CNDD gufatwa n'aba CNDD birasanzwe, usanga bagiye kwivuna umusase. Abo barasinanye sha, nta munyabanga yonyuruzwa n'ukuri. Famiye yiwe nijanye ikarita y'umugambwe baramurondera kandi bahite bamubona byihuse. Ikibi ni abaseneri canke se aba MCD. Biriko biraba birateye ubwoba kandi birababaje. Benshi bavuga ko iki gihugu c'u Burundi cyamaze kugwa mu manga ikomeye cane, kandi benshi bakemeza ko byanze bikunze u Burundi bukwiye kugera ku iherezo ryabwo, kuko biraboneka neza ko bimaze gukomera cane. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru kariko abateguriye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.